Ndakubaza ikibazo nyishura gusa yes or no. Nabef. Okay. Nutubazo dutatu ndakubaza nyishuriye ego cyangwa washingenda kwa izi. Okay. Gumanga ukugira. Bizoshiku umwiki igipara. Yes. Yes or no? Yes. Okay. Mariage vuba. Nakajembe gete. Iyo nikiye muri yesango. Reka tubivuge mu kirundi mbabarira amatwi. Birashika uheruka kubikora ryari? Ibiki. Ni kirundi mbabarira amatwi abana bacyakanuye. Sha nta masaha menshi anje. Brother, listen, vibe tuba dufise nkuko ubibona urabona ko dusanzwe duhuza si ibintu by'indirimbo gusa byaduhuje uko jamaa ndayaca kutaba sasa ndashuhiwe kaze puja vile uzu ya babile nk'abayizake abadada babye rarudi nayo ngo we puja vile uzu ya babile abadada babye rarudi nayo ngo we nakajembe gete nta mugabanwa rimwe gwaruka mwe gatwari kukije umve sha Isaac TV urumva niko kamezo kabatsiko gusanagize ati Philbyte ujya usanga ambutiyaje zamugoye mu nzira canke ipakije canke bimeze gute ndipakiza nyene uripakiza nice nana muduga ndagura uja kumenya nk'abana bati tebe imiduga yose ni gwanje sinzi ushobora gusanga ari byo kuko nta muntu yo kwaduka avuga ibintu nk'ibyo kamwe matari byo nice abantu nivyo ntibakubona ariko baraza kubona kuri YouTube mukanya shaka kumenya bagenzi bacu bagiye baraza kunyakirira nabo nyene mukanya ariko shaka kumenya Philbyte bisigura iki cemera aho nyene nta birefu Philbyte bisigura iki kumbure amazina y'ukuri ya papa mama cyo tugirwako bon Philbyte amazina yanje y'ukuri ni Chimpaye Philbert hama nkuko byumva Philbert niyo havuye Philbyte Iza bindi vyuko ubona abandi bose basa amazina y'igisani naho ukaraba ku izina ryawe kantu wokora ku bwenge akongereza gatanguye kuba kenshi Hinduka Philbyte camera nk'ukatisha gato bicika Philbyte zari Philbyte Mr. Kinyamugigima Mr. Nyamugigima karibu cyane muri Nyamugigima murakoze cyane ikiganiro ucumva ko cyitwa Nyamugigima indirimbo yawe nawe ufite indirimbo yitwa Nyamugigima shaka kumenya mu kirundi kizavuga ngo namata bavyaye amavuta ego Christian Reka twakire umwe mu ba DJ dufise ngaha bakomeye cyane abanga imiziki neza abe nta wundi ni Philbyte mwamubise ko amaze gushika muri studio za PG Classic FM turakwakiriye kandi Philbyte murakoze cyane meze neza nshitse mu gihuhusi cy'akajembe gete hari amaterme shaka kumenya aho yaja akajembe gete nagaki akajembe gete urumva ni ibara ku mutemere ni ibintu biba birenze ibintu byatari okay reka dusabe Miki wandi Miki ni ugomba kutubwira neza Philbyte ninde Isaac ngerageje kubwira Isaac na Christa umutipe Philbyte ni umuntu akomeye cyane aho no kubwira ati no mu DJ no vuga ati amazina y'abavyeyi bamwise yitwa Chimpaye Philbert numuririmbyi no vuga ati kongera akaba umu DJ akomeye cyane hano kubwira ati benshi barakunze kuvuga ngo abaririmbyi ngo ntibize ngo biki ngo uyu muntu agiye mu muziki bavuga ngo ntiyize ariko ni Philbert no vuga ati DJ Philbyte ashobora kuba ati yarayize na kaminuza aho tuvuga ko matoza twagize duko turasesangura ibyiwiwe umutipe yize Université Lumière de Mutanga wow nice sindaheza nkiri ngaho nyene no vuga ati afisa amateka menshi cyane aho no kubwira ati numwe mu bajene no vuga ati bakuriye mu Kajaga ariko ubunye akaba barizwa muri Rohero Avenue de l'Université kuma tohoza twageze kugira no ati no munakomeye cyane no vuga ni no DJ yashobora kuba yabaye umu DJ wa mbere muri competition aho yabereye Bambula ni no mu DJ no vuga ati yashoboye kuba yokorana muri Horizon
akaba yakoranye n'umutipe novuga ati asigaye akomeye cyane novuga ati asigaye novuga ibintu byo gufotora yarakoreye akeza mugabo ubonye ari mu gihugu kibanye cya Kenya hariko afotora amafoto y'umugwi wa South Soul rumva ni namateka cyane ni Philbyte novuga ati ari we DJ Philbyte yoba yarizewe ni company ikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariyo Brarudi dukorera ibinyobwa akazunguruka intara zose zigize igihugu aho novuga ati ni Philbyte yashoboye kuba yo kwizegwa niyo company ikomeye ariyo Brarudi kugira azarasesangura ibintu by'umuziki ni DJ Philbyte tuba twamenye gusesangura kuvuga naguciriye mahonyene gusesangura no DJ wa Brarudi no snopani DJ yarashoboye kuba yo habwa deal hama ni nko bimwe bavuga contrat yari contrat yo yarasinye na Brarudi ni naco kibazo tuza kugenda tumubaza ngavuge yari contrat ivuga ibiki byifashe gute muzobana nyamukorana mu gihe duko turumva ibintu by'ibihwa ko pre-music igiye gusubira kuza muri no sama bidahindutse DJ Philbyte na connection yakurahe ko abandi bayabura DJ Philbyte no vuga ati yahora akorana n'undi mu DJ ari novuga ati DJ Israel kuri novuga Black and White DJ Philbyte yabwiye avuza za CCF twaragiye turamenya tukira abana batoyi aho yashobora kuba nezereza generation y'abana ni DJ Philbyte kandi yashoboye kuba yoryosha umuziki muri Pasta Comedia kuko ugerageje kumva izina giwe ntiwumve ngo ni Yorantown gusa rimwo ni izina novuga ati yagiye arubaka bikomeye cyane sero n'imiziki yagenda aravuza avec la generation. Nice kabisa uyo ni Philbyte angatwe nukuntu tubayeho rimwe kabiri gatatu kane gatanu sote eya sote barumva Runtown DJ hari ikibazo kize kubazwa ati Runtown DJs ni turumva ko ari ikoraniro y'aba DJ ni association ibiki ni duha umuco gato. Yes, Runtown DJs ni navuga ko ari departement Runtown Entertainment ni company ya ikora ivya evenementiel nkuko mu bisanzwe mu bizi dusanzwe dufite ibiteramo dutegura vy'iwacu vya explosive night ama silent disco n'ibindi byose biba byateguwe na Runtown Entertainment. Okay, isanzwe irongowe nawe oya irongowe nani? Runtown Entertainment irongowe na DJ Isa. Yes, niwe aduserukira imbere y'amategeko. Ko kumenga Runtown DJ yarahagaze cyane kwa Philbyte. Sinzi ishobora kuba ari ubibona uko mugako rupapuro kuno vyanditse Philbyte no mu DJ muri Runtown. DJ avuze cyane cyane nahubwo ntakunda no kugaruka mu mazina tuzi Philbyte tukamenya zino Bino tukamenya na DJ ujya mu tipe wa Madrid. Katlu niyo bantu amazina agaruka ubwo umukuru wavuze nta nubwo je narinda muzi. Nice. Reka shimire cyane Miki yatubwiye amateka muri rusangi ya Philbyte. Philbyte kweri kudakunda kwiruvya bija hewani. Nagumuna umenga stop Miki stop. Rega nushobora kumenya inkuru abantu baronse kuri wewe kubera ko mu gisagara havugwa byinshi. Bujavile ni so. Urumva Bujavile ni so. Hari cyo yabeshemwo mu byavuze. Naco yabeshemwo usivye ko hari amakuru usanga ari karatanga umuntu abatifuza kugira. Easy boy. Hari amakuru yashitse. Yes, hari amakuru amwe musanga nyine bukeneye ko biguma ribanga. Mugabo ntacu byose ni sawa turi muri entertainment it's okay. Okay. Umujama rero rindira ibibazo burya ni byinshi tubafiseko ibibazo ni byinshi tubafiseko rindira mumve kano karirimbo Easy Boy yarashitse nguyu ngaha Easy Boy yashitse Kaze Bujavile Buzi ababile abadada babien Barudi na yongo wa Bujavile Buzi ababile abadada babien Barudi na yongo we umve wesha bujuratsi yayo urahura ni demo ngwe gutobora ingodo nisona ogabanyakariro molo Bujavile ni so mumufuko swata gabanyakariro akanuru ngo yo ndasha umugongo ndumurimye nje kuri byongo mu mujini hato kibondo pagasa nawe uhakure mwitongo yacu samaradi kora kazi kusanya izo noti dukora umuti ntagutahuna no musiniro teti ndashuhiwe twese ndashuhiwe umvesha ndashuhiwe numva shuhiwe Kaze Bujavile
Huzuye ababile nk'abayizake. Ababile. Abadada babye. Urarudi nayo ngo we. Nayo ngo we. Kuja vile. Huzuye ababile. Abadada babye. Abadada babye. Urarudi nayo ngo we. Nakajembe gete. Nta mugabanwa rimwe. Gwaruka mwe. Gatwari kukije. Umve sha. Raba ntugezeze. Aho so wawe yagejejeje. Diaspora muri he. Kamata bogare mugire mariage. Kuri byancanze. Ujavile ni dance. Muri he. Kamata easy boy. Mariage. Ujavile ni so. Mfuko zero. Gabanyakariro. Akaruru ngo yo. Shanda shumugongo. Ndashuhiwe. Je numva nshuhiwe. Kaze bujavile. Okay. Mwavyumvise rero ni bujavile urumva ngaho indani harimo climatiser. Ariko urumva nyene twashuhiwe. Kristo uri mubiki. So reka tubwire abakunzi ba PG Classic FM. Rindira gato. Tumwakire. Easy urahawe ikaze. Yeah man selector easy man Buddha them bombo clad mutama wubuki. Mutama wubuki. Sawa. Aha rero burya avanye ko twakira umutumire tuba dufise amateka yiwe. Okay. Reka dutange umupira kwa Krista kuri Instagram ya Easy imwandikiye haza ngo mutama w'ubu. Ego twagiye Krista. So ku bantu bakurikiye PG Classic FM 97.3 turi kumwe na Easy Boy nkuko mwamwumvise yageze muri studio, ariko abantu benshi babumva bashaka kumenya Easy ninde. Hari abamubona mu ndirimbo aberewe bagatira mu type ninde. No uwo muhungu araza kutubwira nimba ari umugabo canke ari umupapa. Ari umupapa. No muhungu nagerageje gutohoza amakuru ngo yakuze akina football. Yakuze akina football. Aho nabashije gutohoza neza. Primaire sinamenyana yize, ariko secondaire yize kuri Komibunya Kabiga. Aho yahereje ishure giwe. Hama nyuma yo kureka gukina umupira acaja mu ba dance aho yatambaga mbere yuko nyuma iyo dance iyo group yatambagamo yaje guhinduka Swaga Team. Swaga Team rero muri Swaga Team aho benshi bamuzi aho yasoranye indirimbo n'abandi batipe iriya team, aho araza kutubwira iriya team hano yagiye. Tuca tubimenyera nga aho secondaire yayize aho nyene Easy Boy yakora izi ndirimbo hamwe na Big Fizzo, indirimbo yise ngo Killing Me imaze imyaka 4 kuri YouTube. Easy Boy akina yakoze indirimbo yitwa Kakwica na Double J imaze umwaka umwe, ariko nibagiye kubabwira amazina ye. Bashamuzi Easy Boy ariko yitwa Adi, izina ry'ikirundi rya Chance. Araza kutubwira. So ku ibintu nabashije kumenya kuri we nibyo. Nice kabisa. Urumva rero ivyo tutaramenya turamubaza. Nibaza kubitwibwirira. Nice kabisa. Akaruru ngo yo. Dasha umugongo tumurimye je kuruha n'ibyongo. Gaha rero twashuhiwe nawe ahuru uko twumviza ko no mwanya uri kumwe n'umuryango. No mwanya mwiza rero uraza kumenya byinshi kuri bano basore bacu. Urazi nukuri ndabarahiye. I radio tayiko dutanga ama award. Indirimbo yari gutwara award. Ndashuhiwe. Mu biganiro byo gutasha ni ndashuhiwe. Hamwe na Nyamugigima. Mu biganiro byose urumva abantu bose urumva wari ndero mu kanya tukugurire telefone muze kumva ngahe biza kuhakorerwa. Abantu bose urumva ni ndashuhiwe. So mu giswahili bavuga ati ndo habari ya mjini. By the way, congratulations. Thank you. Song ya bien sana. Jewe nara izinizo ndirimbo sometimes badukeneye. Urazi ko tumenyereye za ndirimbo sangane Philbyte. Je ndakunda kuvuga ivyo nkundira umuntu nivyo ndamunegurako. Ariko Philbyte wikima mu ndagukunda. Era kuvyo nkundira ko basi. Uvyo ndagukunda ko Philbyte. Ndakunda ngino branding ibintu byawe. Be very international. Okay. International. Yani urabona ko ari umuntu nyene afise focus za kure cyane. Thank you. That's why nama mix yawe afise nama viewers menshi. Haje nibaza ngo nibindi. Mix zawe ziri develop ukuntu zirimo agasirimu ukuntu. Aje kuri muri radio y'abasirimu. Radio bayita ngo ni radio y'abasirimu. Urumva kumene n'abasirimu.
like muca muhura na Easy umutama w'ubuki mutama Easy Yes sir. reka dufate umwanya tukumenye gato Ego. Easy musaze umwanya ubahe Muri aka kanya je nsanzwe kwanza okay mbanze ndabaramutse Ego. hama mukaba mukoze cyane kuba ndi ngaha nibakwe kuri jewe hama navukiye mu Ijabe nkurira mu Ijabe mugo unye narimutse mba mu Kinindo yeah uba mu Kinindo ego ni fo ni fresh turi fo oya si fo ni byiza sinzi ko wumvise ukuntu avuze kuba mu Kinindo ukuntu yabitsindagiye gato byo wait none kutamubaje nimba yaterege cyane je wambaje nigeragira mbaze Easy waje gute wiyunguruje nafasha gateko vena kandi nabanje kuriha iteko Juma Jux mu ngoro iyi micro neza ngo rero ramumva neza duze iyo microphone tukumve ndazi ko micro zimenyereye Easy bayumvira ngaha yeah okay nafashe taxi ego wabele taxi nta muduga mfise umaze imyaka ingahe mu muziki Easy like dufate since 2014 imyaka ingahe mfasha grand frère bon ivyishuri gato je vyarangoye ngabo twumva since okay uracyari umusore n'umupapa ni bya bintu nyene twashaka kumenya background yawe ndi umusole utari insore bakubeshera imbanyi canke se oya ntibirashika gusa ndacarondera umuntu yontera iryo bakukwera iryo ko yo kuvyarira bon urakeneye umwana ego ni fo none rega nuko ego gutunga umuryango ni vyiza ego nice kabisa Easy amaze imyaka 8 mu muziki nimba nihenze neza cyane urakoze yes Easy tumuzi novuga muri team ya Swag team for life ariko ubu tuko turakubona uri kurakora ndashyuhiwe ku mutwe wawe nyene numugwi Swag team ugeze hehe byifashe gute Swag team urazi mu mugwi Swag team hahurikiyemo abagabo okay mvuze abagabo mvuga yuko ara abantu nyene bakuze Swag team yasambuze ndacatanga explication okay so harimo abantu bakuze harimo abantu bariko bakora ubuzima bwabo like even last time Saigon yakoze mariage dufate nka muri ariko akora ubuzima busanzwe no mu designer fashionist haro n'undi mu petit frère wacu nawe nakora ubuzima busanzwe comme ça so umuntu wese ariko ari trouva en tant que lui umukobwa arihe umukobwa nawe urumva yagiye mu byo kubaka yagiye mu byo kubaka wowe uco byumva ego so Tayana yagiye mu byo kubaka mugabo Swag team still the Swag team si groupe ni famille mugabo bikenewe yuko Swag team dukeneye gukora kandi ama projet ya groupe ya Swag team dutegerezwa gukora projet za Swag team mugabo kuri uno mwanya jewe urumva ego ndumwandisi haragera kwanza no mu mutwe bikarengerana nkumva nkuko umengo ngomba guturika nashimye kuca nkora kwanza ga project gato nice Swag team Jolie bari phone on jaka nagakuze ça Philbyte ndakugize ko je classique Partage no quand même ni radio basirimu oya hari vibe reka ndakubwira ikintu ari ukuntu ukorana n'abantu umva nkuko umenga uri kuri degedwa hari vibe urumva uri kuvugana n'uwo mu brother Isaac Bella kaca gufatira hejuru mbere hariya nawe ntakureke uheme na gato yeah it's nice for sure nice thank you so much Gese narinda mu ati Jolie Sari Jolie Swag nkuko babizi ari USA mu byumve neza urumva ko ari ni usigaye Easy Boy Easy Boy ni wasigaye okay Philbyte kubera iki collaboration ari nyinshi kubera iki songs uri wenyene kibazo miki turakeneye kumenya why Philbyte akunda cyane ma collab kubera yuko burya umuntu wese afite strategy wakoresha ona umuziki dukwana business reka dufate ko muri business yanjye y'umuziki nashimye gukora kuzandakora n'abandi baririmbyi nito nabonye imengo biradandaza cyane biradandazika cyane kandi rero hajya umutwe ntiwigira inama buri gihe ubukeneye undi muntu muba muri kumwe muri studio mugahana ivyiyumviro hama rero bishitse ugasanga umuntu afite vibe nka Easy Boy mutama w'ubuki usanga tuzanye indirimbo nka ndashuhiwe tuyibahaye muri mugaca mushuhiga kuri vibe murareze
idea ndashuhiwe reka ndayijemo indirimbo gato izi baramaze kubita kaci like baramaze kujya kaci kutwa imbaho nyene mu isite oya gusa abantu batera kaci bose ni nk'aba grand frère kuri bamushikira ko Buja vile ni so. Buja vile ni so indirimbo ndiko ndayumva umenga nyene wengana ibintu bimaze kuba bako ni story yabaye ko cyangwa ibintu mwagiye murarializa muri kati ni story tuba moto urumva jewe birazwi bro birazwi n'amakungu ndi umwana wo mu isite of course kandi ntavyo no kwihakana so ababire ndabazi abakacere turabazi benshi harimo aba grand frère so naho ntigeze gukubitwa kaci mu buzima mugabo nibo bantu twabayemo nibo batureze aba grand frère yateye kaci akaca gutera nawe inoti y'isambari karyoherwa komsa bona mukubwa ngaha Philbyte umugabo yarakugoye hagati yawe n'undi yarondeye uyundi oya nije namuronde idea indirimbo rega yaramaze kuyikora amaze kuyikora acashima gukorana nanje urumva arandondera unyari byo nagiranje ko menyati kugira umve neza ko woyijamwo wisunze iki ni bimwe nakubwira kare narumvise vibe je urabona ndo mu DJ sishobora gukora indirimbo ya slow sivyo urumva kandi indirimbo zawe zose ziratambika niyo target kuko ndo mu DJ ibaze nkoze indirimbo idashobora ntashobora no kuvuza na jewe genda ubabwire bose ba DJ Philbyte na Olise Phoenix sound ndavyibagiye nice so nako ndavuga yuko muri gahunda zanje mbankeneye gukora indirimbo zitambika cyane ama easy boy urumva rero amaze kunyubisha ino ndirimbo narayumvise ndabona ko ifite potentiel no gatereka nanje ngirageze kuyihezagira ushoboye yes amacha ndashiramwo intro na outro yes bisigaye navyo ni bimubona biko birabubu nice yes izi tutaraja kure indirimbo yazanye umuriro mwinshi cyane aho bajya abahungu b'abashuti banyu ba Rapid Boy bari bamaze kugira bari bamaze gusohora indirimbo muca musohori inyi n'amajambo menshi yavuzwe kuri ino ndirimbo numva nshaka kumenya mbemwe iyo yarabashikiriye baravuze ko kuri ino ndirimbo bavuze ko izi washishuye canke wakoze kopi kuri inde hari indirimbo zibiri bavuze indirimbo nubwo ataturishe promotion indirimbo y'umwe mu baririmbyi dufite ngaha witwa Rack ku ndirimbo shasha ndebagezina mfasha bavuze ko ushobora kuba warakoze kopi kuko je aho narindi naragerageje kuzihuza izo ndirimbo ari zibiri candazi postinga candabisha no kuri stati ahubwo none abajama kubera iki bakoze ibi iki kibazo barakimbaje nabwo nzokimwaza izi ni duhura koko nibyo ati indirimbo ni kopi ndashobora kubaza ni kopi bifatiye kuyihenuze ngo zivugitse kimwe BPM si imwe y'indirimbo na context si imwe y'indirimbo sinzi aho ahantu bashatse kuvuga ko ari kopi barashobora gupreciza neza twumve kopi ahiri nimba muyifise ngaha muri studio mukayivuza none umuririmbyi gukopia ni bibi gukopia ni bibi kuyinspira nizo ziza kuko nta kintu uzokora kitarakoba so icyo ukora uriinspira ukaraba icunda bayakoze ukacushiramwo tushe yiwawe hama nawe ukabura hejeje gucreate iwawe okay nikiki yakugoye umugabo yo muri studio cyangwa se muri video uyu mugabo ntafadika nafadika urumva gusa ibindi byose bishobora kuba byarabaye tukagorana cyane bigashika ni ibintu bisanzwe gusa nyene vibe tuba dufise nkuko ubibona urabona ko dusanzwe duhuza si ibintu by'indirimbo gusa byaduhuje unaravye ukuntu twaramukanyije uravye ukuntu tuyaga urabona ko hariho ubwo bucuti hariho uko jamaa ndayaca kutaka sasa tekana urumva so vibe irahari maze kuba uhuza n'umuntu urumva ikiba cyose muramenya kwihanganiranya hama mukabandanya nariko ndaraba social media ziwawe cyane Facebook niyo social media nkunda kubona abarundi bakunda cyane of course nta vibe irimo page za why
Facebook vraiment sinokubesha ntuyiraba cyane ikibuga canje cyane uri insta cyane ndi Insta Twitter n'ahandi mugabo Facebook si cyane umuntu akibaza gato anye mu Burundi bashobora kugira page ya Facebook ukaronka abantu bagira commentaire mugabo nturonka abantu bakugirira Sabonnez cyangwa followers cyangwa siko so urumva bica bishisha bica bibiha cha wibaza ku ma Instagram bon hari abantu bahora bavuga ko abaririmbyi bacu ndakibaze Philbyte kuko kenshi abagabo bombi abafise abantu benshi bakurikirana kuri Instagram kavuga ko ushaka gusora nk'indirimbo nka je hari ukuntu nkunda kwitambira nubwo ntabizi agasanga ndirimbye indirimbo ya Philbyte ndayitambye postinze kuri Instagram ndamutaginze akaca reka kugira replay ibyo bintu barabibagiriza cyane ama challenge nimubikunda ama challenge turayaposta gusa hari gihe bishika ugasanga yabaye menshi natwe turabantu rega hari turengegwa sibyo ugasanga woroheje kumbwira ibya Facebook ikiye usubira ugaruke ugumutera amakorosi urumva birashika ugasanga wibagiye mugabo of course umuntu yagize effort yo gukora challenge biba vyerekana yuko agusupportinga kandi akunda ivyo ukora so la moindre de chose ukora ni juste guposta ivyo yaguhaye ibivuga ko ari uburyo mutaronka ukuntu mugura amamega ya Facebook WhatsApp mutaronka amamega kuri Instagram ibyo bintu nibikiga Philbyte nibaza yuko ntituratangura kwinjiza amafaranga menshi mu muziki wacu mugabo kameme amahera amanite niyo ura come on yeah easy umuziki Burundi kuja international canke bikobere wapi shati ko turagerageza gushikaho intambwe ziwacu zigerera habuze iki kugira tukubite ya ntambwe yacu tugenda habuze noti grand frère amahera la mula hablo habuze noti gusa yaba dufise amahera mu gihugu twari kuba dufise peut-être amabiro ya boom players siko byose bisaba uburyo turashobora kuvuga nk'ubu muri aka kanya turi muri studio siko mugabo televiziyo iri muri studio ngaha turi muri Page Classic FM iriko yerekana umuziki w'abanyarwanda uko uravyumva turi muri urumva turi muri Buja Flavor mugabo turiko dukurikirana nuze industry yindi mze uko uravyumva means that ni turi fye maniga akatumwibutse ko twashije ni Flash TV nagari twebwe I'm the realest nigga siko jewe ndumurundi wo kwitsitsa ndakugize ukuri siko ndashobora kuvuga ikirundi ciwanje kaba kivanzemo n'igiswahili mugabo ndumuntu nyene ngwanira igihugu uko uravyumva so nakuntu twokora twebwe hamwe gacusanga iby'iwacu ntavyo dukunze siko en fait ni dufise ya amour patrie yo kuvuga ati dukunda iby'iwacu canke nkundisha uwundi iby'iwacu ico onye kiracatugoye gato siko yeah urazi izi ndakunganire gato jene baza ko etape kuvuga ngo dukunda ivyo wacu twarayirenga aba barundi azgiye bakunda ivyo wabo vraiment hakenewe amahera yani bon urashobora kuba wicaye nga sibyo dufate shaka umbwire n'izina ry'umuririmbyi ubona ko atari karakora yoba yarashushe mu minsi heze kako turavuga shani kwene par exemple dufate nka shani kwene wewe waza ko ikintu kiba kibuze niki ni bwa buryo uvuga ati reka dukore video nziza reka dukore Philbyte naguciriyemo barabidogera namwe bamwe mbamanaje bati barabaha amahera mugabo nkande uyu ninde yahitize ngaha uyu ninde ingorane n'aba manager avuga bati nabitwa manager usanga bibacanga ugasanga ntazi hole yu yari yo exactement barabaha amahera manager bari mukora ivyo basi henda kwereka wowe uraje dukora umugambi sibyo urazi yuko nkifise ingorane ya déplacement nkifise ingorane y'ibintu biri hamuka ushaka ngo umpa amafaranga menshi ubaza ko nza kuyakoresha ca gikorwa cyangwa mbanza kwanza gukemura vya bibazo mfise vrai ou faux mbanza gukemura vya bibazo mfise nkabona gukora ca gikorwa wambwiye après nawe niko ukora nanje niko nokora donc bisigura yuko hakenewe amahera hakenewe umuntu ari tayari ku investisa mu muziki zana amahera yawe banza kwanza umukure mu bukene kuko ntuzombwira kwandika indirimbo nshonje ntuzombwira kwandika indirimbo mfise batoye banje bakeneye amahera y'ishure ntibikunda amafaranga ni yabura abapeti barafisa amataranga hari na benshi mutarumva bari muri studio hari indirimbo ziri muri studio Isaac ni wazumva ekagarukire ngaha Phil ntawareka kuvuga ko wowe na team yawe mufise ahantu mugejeje umuziki kuko ugerageje kumva no hanze ubomba team yawe nigaruka cyane ntawareka kubivuga ko hari ahantu mukuye umuziki Burundi muri ko murawushikana ariko nkibaza niki kibura kugira ngo tugere aho abandi bageze aho umuririmbyi ashobora gusora indirimbo ngahi wacu ugasanga nta views
ugasanga ikwije nk'ukwezi kumwe nta n'ibihumbi ijana bya ivyo navyo ingorane nukuraba sometimes turaraba neza tucitondere kuko jewe ndamaze kubona hari nk'indirimbo usanga kuri YouTube sivyo ifise ama views menshi muganda ivuga ijana ntibashiduka je mba ndi kuri terrain ndavuze mu DJ hari n'indi ndirimbo usanga iri kuri YouTube atama views zigira mugabo bivugishwa usanga abantu bari reka tugume kuri ndirimbo yanyu reka dufati kuri ndirimbo yanyu ndashuhiwe ifise views zingahe ga Isaac kandi n'indirimbo yose icyo maze kubona ifise ukuntu yicira inzira hari indirimbo igisohoka iduga ama views mu mwanya muto nindi usanga igenda iragenda gahoro nk'ubu yoro mix urabona nk'ubu ikiregereza million yo ni indirimbo imaze amezi angahe amezi 6 remix kandi yakunzwe cyane gusumba sivyo ni hit sivyo abandi bagira 1 million muri 2 semaines 3 semaines twe mugani hit nyine ya vrai mugana ubu ntirakwiza million kwe kibaza ko bimeze ni ikibazo umuntu ahora yibaza ko indirimbo zacu bifira nk'abaririmbyi nk'aba DJ mukurikira international bifira handi huko usanga nyene abantu bataratahura urugamba turimwo sivyo ugasanga nabo gufashije sometime ugasanga abantu baponda hari abantu benshi tugitangura babona umenga izo dukora two turatakaza umwanya no munsi ko dutanguza turakora indirimbo igasohoka hanze y'igihugu ikavuzwa niho batanguza baratwitaho ati bwabo ndi bya bintu byanyu urabona baruzuye ni benshi ugasanga umuntu aje kurakubwira gupinge canke ntaca ariko aragufasha concrètement mbwa ki permettre kukujija canke kugutora amakosa menshi ivyo bintu genda byanka cyane ibyo shabu turita kubafana nitwereka kubafana oya aha anye navuze ndazi mwose yiyumvise ariko Philbyte tukiraho nyene barakunze kuvuga nkuko uri kuri uravuga ati habuze agafaranga aribwo uburyo barakunze kuvuga ko mu Burundi abaririmbyi tudakunda gusupportingana mu gihe umuntu aba ariko aradandaza igikorwa ciwe kidasupportingwa mugabo two turaraba abandi mu gihugu kibanye ntashoye kuvuga kwa atamera publicité baduhaye n'umuntu ashaka gushira ku ikintu gasanga nakayagishe irinze kiriko kiragenda bariko barapostingana ariko uvuze ko da supportingana je nayizi tuko dukora ikinga we nayizi akarorero featuring mwakoranye ego Philbyte nimba ukurikirana ivyo sanzwe nkora ikibazo basi kigororetse tu aho nyene tukibazo kiraho nyene tu indani ture ukwega hariya umuziki abasani murakundana hari urukundo nta rukundo ruhana ntace sanse ni okay ndashaka kwishura mu majambo magufi tu isi tunatwishura abafana sorry abasani turakundana siko mugabo murashobora kwankana nimba mufitaniye amabifu ndagwe par exemple je ndashobora gupostinga n'akantu k'uburofu indirimbo yanje yari maze ukwezi itaraja kuri ntuze platforms nka Apple Music ndayipostinga ndashira kuri Instagram ndavuga ati okay now finally igikorwa cagiye habona je umuntu wa mbere yatangiye guposting kugira comment ni Trezo reka murabana ni umwana w'umunsi mugabo at the same time numusani siko afate n'umuntu akwereka yuko j'avais hâte y'iki kintu bro finally urumva unye ni bon turaza kuyidegames mugabo akakwereka yuko ikintu ciwawe ni gwiwe nawene iyo akoze ikintu urumva ni master ntegerezwa kuba ndi hajya nkamwereka ya support rwa rukundo rumwe siko mugabo haro n'abandi urumva peut-être biyumva kumengo bageze ku gwego by the way ibibazo byari byinshi byo kubabaza ariko n'umwanya uri kuradusiga abantu rero barakunda turashaka kubidogera ugasanga bariko baratuvuga ati mwatwimye umwanya natwe tubayagisha abatumi rero n'uburenganzira bwabo turakunda kubitanga nk'iminota 20 ya nyuma kugira abantu nabo nyene mikro ya gatandatu ko ngahari micro star micro ya gatandatu ibiri hanze ariko abatwumvirije kuva mu ntango bakuye umwanya rero babikeneye yuko nabo bagira ico bavuze nimero ya telefone yani nyene ni 67 310 00 310 ubusa twakira ama telefone ko tumaze gushikigereza saa 12:39 aho minota Samuel top zatugiye gwira dusubise sport zone baba pautam bigende neza cyane abantu rero bigera basinzira kabisa twakira uwa mbere ku murongo yagira ribe kaze buja vile nice kabisa ebane jama rero reka ndabahe game yanje no mwanya wa game game rero Philbyte amubariza ibibazo bibiri hariya ubirakaca mu bibazo bibiri hama twatugira indi game ya kabiri twagiye
direct hanyene hanyene vuba, ubora mukutira vuba, ibibazo utinze bibiri kandi birapfa. ntuti we mubaza ikibazo cyose sasa easy boy duzijwe imanire ku bwoba easy boy ne kuva aho twaririmbiye diaspora kamata boga ntibaragutelefona ba diaspora icyo ni ikibazo cya mbere reka gena yishira ikibazo cya kabiri kandi rero menga sasa easy boy none vraiment ugatinya kumubaza warabikubaza ndabivuge sitabivuge oyabaza wewe baza uvugike baza easy boy yes sir next song wowe watangwe kuyitegura nishyure ku cyambere cyangwa guhere ku cyambere byose kuko ni gwawe okay ikibazo cya mbere nta mu diaspora mfise nta njyakara n'ukuri na bubogare wote n'ubugari bwose afise okay je nosaba nka Isaac Bella cyangwa Grand Frère hariya bandondera akanimero gashyashya okay yamenyeshe ikibazo cya mbere okay ubwa kabiri nahone sinorinda gutegura indirimbo ya kabiri kuko murakunda guteba gusura oh yes Jesse Nteba jakazi naragahejeje asigaye gusa the release date ndakunda kuririmba niyo ninjiye muri studio nsanga naririmbye byinshi nkabisiga ngaho urumva ndafise stock okay yes sir bombo clack agira kubaze watinye kumubaza wewe ize raryohe murambabarira je nkeneye kumubaza umujama ibintu bya inbox uyu mujama je yambwiye ko akunda Ange Minushe waramudraze ikibazo cyane okay ikibazo cya kabiri mbaya ni wewe wabitu ikibazo cya kabiri ayikategura amabombe atari maki SK kuri talent ubona mfise ga Grand Frère n'ubwandisi bwanje ubona ko byokwira ko na wewe ukanyiyumvira ukama featuring aravuze bon urakoze ku mpijambo acyavugana nk'umushinga nawe ikibazo cya mbere nuko ivyo yavuze nta preuve nimwe bifitiye ko ikibazo cya mbere yabajije nta preuve bifitiye ivyo yavuze urumva je nta nyishu mbona no bitanga kuko reka kunganira mugaragara okay basi reka ndagisubire wowe ukunda Minushe canke nawe ukunda apana kabugenze urukundo rwa rundi nyene amakuru twari twayirengagije jewe rero kenshi urazi ndashaka ko yishura yes or no ivyo kwishura umujama arakaze sana nibigeze game ukuntu twayikoze ntiyigeze avuga ko ari yes atitangure bishashe rero icyo omeya nuko je nkundana n'abantu bose rastamani muri industry nami nushira mwikundira nta kibazo yes umukobwa wavuze ari muri industry kandi abantu bo muri industry bose turakundana turumvikana nawe urabizi maybe bajya babiri tuvugana cyane muri abandi bose turavugana kandi turakunda nta muntu twankana je ndi muri rastamani yes ha mikindi naco wambaje gato Philbyte yes ndashaka kuvuga kicerekeye icyo kibazo cya mbere just to entertain nta kuri mwe batahure ko ari entertain twabitahuye sasa rero yari amaze kumva ubwoba rero icya kabiri asanzwe abizi ngira usanzwe ubizi ngira washatse juste kuntega umutego ku radio mugabo usanzwe ubizi yuko twarahuze so anytime tutafanya hapo mimi nafurahi na indirimbo ziruzuye so don't worry yes kigaragara abana bajama barakundana gusa Isaac ndashaka umunsi abiri umujama n'umujama wanje kandi n'umu Grand Frère kuri jewe ari gihe nsara mugabo aneo tujambo twa fresh canekana mugabo afise song imwe nziza byatanye cyangwa umunsi abiri ndayinjiremo byara byanse afise song nziza oya vraiment ko bisebe no mu radio vraiment ucurabo bikorera abantu vraiment n'imbere y'abantu bakumva baramumva song ziruzuye zirahari ntogire ubwo iyo nyine yagusabye iyo nyine mugabo nitwava ngaha ataniponda ngo yitase ingorane iyo yindi yashaka hari ukuntu mengo si size yo mukwira hari ukuntu mengo ntiyo mukwira neza ndamufitiye size yiwe ndamubiki gusa nuko atabitahura nadatahura gusa niyo ngorane okay je mu gusozera rero game yanyu ego ndakubaza ibibazo nyishura gusa yes or no nabf okay nutubazo dutatu ndakubaza nyishuriye ego cyangwa yashengenda kwa easy okay guma ngaha izo bazwari biki
bizoshika umwiki igipara Yes or no? Yes. Okay. Mariage vuba. Nakajende gete. iyo nikiye muri yesango DJ Philbyte, mariage vuba. yes or no No. Nta myaka ijana. Bado sana. Bado sana, bado nipo. kandi n'umubraza ntumubona uko araburi Okay. Philbyte, Yes. zarashize ku ishuri abo wanyuma mu ishuri. Oya Avram. Ariko wa mbere yes. Shana ari kibandi kwishuri mugasi nabo wanyuma. Okay. Narabaye wa mbere rimwe. Easy. Yeah. yes sir. Zarashitse uranywa urumogi. Uracisha ko tu gato. yes Okay, uranywa inzoga. no Bo. Reka tubivuge mu kirundi mbabarira amatwi. Birashika uheruka kubikora ryari? ibiki Ni kirundi mbabarira amatwi abana bacakanuye. Reka tubivuge nyene. Urakuze wabyumvise. okay subiramo twumva Uheruka kubikora ryari? Yes or no? none mperuka kubikora ryari abana yes or no abana baracyaryamye, abana urumva bacakanuye. yes or no nta Urakuze. sha nta masaha menshi anje Isabugisha ukuri. brother listen I'm a Uba Muslim nizavuyemo I'm a Muslim je sinzi kubesha kandi sinzi guhenga yego Ati nta masaha menshi aciye. oya Yari ifite map no munsi ni sawa. Nawe wenda kwemera uri guyanje kabisa. zamucereke Okay. Reka turahejeje. Reka gushimira cyane. Philbyte, Yes. akajabo ko agasunika rugi. Agasunika rugi je no banza kwanza kubashimira twakiriye na vibe biryoshye cyane ndaryoshye cyane gushika Muri PJ Classic. PG Classic FM hama no saba yuko abafana abakunzi b'umuziki bose babandanya badusapotinga nkuko basanzwe babikora abakora challenge bazikore vraiment byaratugoye mugabo tugiye kwikosora dutura ama video muturungikira tuturayaposta hama ikindi naco si no kubashimira Erega izi ivyo atavugura bimuvugira ntacyo. urumva no kubashimira muri rusange no kubagira ati get ready to take position kubera indirimbo zije yisoble imvura ngo ndashuhiwe Okay, ndashuhiwe yeah okay jewe ku Agasunika ruhande rugi. rwanje ndabishimiye cyane kuba ndi ngaha nibakwe rinini kuri jewe n'ubwa mbere nshite ngaha ego man ndagira indero sana ni rya mbere nshite ngaha kandi urumva nta hantu hatesa nico kintu cya mbere nashise mvuga ngaha Merci sana. ego okay nshimire kuri Isaac Merci. Crystal Lion and the brother over there Mickey. MC Mickey ya town cyane okay kubakurikirana PG Classic FM kubakurikirana umuziki ndundi ko bandanya badushigikira hama tugasaba n'abantu nyene bakuze abantu bakuze mvuza abanyemba mvuze abantu bafise amahera abantu baba boss abatunzi ko bodushigikira bodufata mu mugongo dukeneye investissement abantu bimana dukeneye akanoti hama ngasubira kandi nsaba leta mvyeyi kubera twese dukurikiza ijambo rya leta kandi tukabanza tukanayishimira ku bikorwa byayo ko nayo niyo dufata mu mugongo urumva ko entertainment canke music industry nayo nikaduga sinzi ko tuhora dutera ijisho ahandi leta niyo kenshi iri mu runtuze muri industry musicale canke entertainment muri rusange so navyo ne byo bavyiza gusumba badufashe mu mugongo. Merci beaucoup. Christa. Yes. Agasunika rugi. Eka dushimire bano bagabo bano bahungu bose wumvise ko nta numwe mubatse reka tubashimire cyane ko bemeye kudutera iteka bakaza muri studio zacu baze ko n'ikindi gihe nitubakenera bazotwita bazobikora hiriya timu rero yose ya Philbyte tuzokoroka gikomanda Run Town DJs. you already know Ego bwana izi Yes sir. Twakuyikora kuzotwita ba muta Jenny Bon out twobandanye ubunyene ko hatanashushe twari twatanguye burya byaheze wala nice bwana wiki yes twakoranye neza mutanga yes yari umunezero ugeretswe ngo ukagereka kuwundi aho no kubyati yari amateka aho bidasanzwe kuba turi kumwe n'ibyamamare bidasanzwe reka ndagushimire wowe Isaac ndagushimire Christa twakoranye neza merci beaucoup abantu mwese mwatwakwiye rero tugize cyisa imyezwe neza minota 30 muza kuba murajya nyina akazi ki tuziki tuvanze
ariko saa moya n'inusu bagenzi biwacu ba Sport Zone amakuru y'Iburaya gusa yo hanze papa utam indimbulo hamwe n'agasongoza bahishikiye muce rero ngaho ndazi mwamaze kumva ubusesanguzi mwumvise bitari bike muziki wacu babidufashije mu cyane microphone ya mbere nari kumwe na Miki ya kabiri yari Krista la Liane ariko kandi Jeman kumwe na Isaac Classic warahagarikiye kino ganiro kugira kigene neza cyane yari bwana Big Jack Big Jack rero niyo ariko arabikora neza kugira byose bigende neza cyane murabizi yuko burya ikiganiro cyose kiba gifite umuhagarikizi wacu rero bikunda gukorwa muri BBC France 24 n'ahandi no muri PJ Classic FM Isaac TV